Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana ino mbonesha kure yacu ariyo yanyu y'Ikirere Media hamwe na MGG Kitchen. Uno munsi nkuko bisanzwe mubimenyereye kuri runo rubuga rwacu kuri MGG Kitchen ndetse no ku Kirere Media tugenda tubashikiriza amakuru agiye atandukanye avugwa muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi ndetse no hanze yacu. Kuri uno munsi igenekerezo rya 18 ukwezi kwa Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2025. Uno munsi ntituje kuri micro canke kuri kamera z'Ikirere Media kugira ngo tubashikirize amakuru agiye atandukanye avugwa muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Uno munsi tukaba twagize ibakwe ryo gutemberera umwe mu bamama akeneye ubufasha bugiye butandukanye bivanye n'ibibazo arimo canke ibibazo yaciyemo mu myaka ingahe iheze. Ndazi neza yuko muzogira ico muterereye nemwumviriza kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera. Imbere yuko dutangura canke imbere yuko ndamuha akaryo kugira ngo amanze aramutse abakunzi b'Ikirere Media ndetse na MGG Kitchen, nagomba manze ndabasabe mukore subscribe ku mbuga z'Ikirere Media ndetse na MGG Kitchen haba kuri Facebook, TikTok, Instagram ndetse na YouTube. Nkagomba manze ndamuhe akanya amanze aramutse abakunzi b'Ikirere Media ndetse na MGG Kitchen. Karibu mama, ndagusabe uramutse abakunzi b'Ikirere Media ndetse na MGG Kitchen. Ndatanze mwaramutse ku bantu bose baramurikirana kuri MGG Kitchen n'Ikirere Media. n'Ikirere Media. Okay. Neza. Ku batakuzi canke abahavura babaza ati mbega uwo muntu muri kumwe ninde, washobora kutwidondora ukavuga amazina yawe naho twagusanze aho usanzwe uba? Jewe ndi mama yitwa Mbanye Zainabu, nkabamva mu ntara ya Ngozi, mugabo nkabambi Bujumbura Maramvya. Akoze cyane. Mbega uwo mwana wawe yagize ikibazo yitwa gute nawe? Umwana wanjye yagize ikibazo yitwa Munezero Zuena. Kugeza ubu afise imyaka ingahe? Kugeza ubu afise imyaka 11. Okay, akaba yagize ikibazo ryari, vyagenze gute muri rusangi? Washobora kutubwira ukuntu vyagenze n'umwaka yagiriye ko ico kibazo? Yego, umwana twagize ikibazo hari mu 2022 mu kwezi kw'icumi tariki 18 kwa Mungu, twatugiye mu manza, tugiye mu rubanza umwana tugeze kuri initiative, twatugiye ku bumwe, tugeze initiative barabagonga na V8, babagonze na V8 bari muri Probox, kuba bari muri Probox, umwana yarafise imyaka 9 acaca mu cyo cha Probox, acarakoroka, yavuye muri Probox acarakoroka. Acacindira ku mutwe hasi, akubise umutwe hasi, cadufasha tugira inguvu, bana dufasha tubashikana kuri hôpital militaire. Yego, Tubashikanye kuri hôpital militaire, umwana baca tugira tumujane muri morgue. Ndababwira je ko ndi mu mizima, ushaka kumutwara muri morgue, turindire telefone abo muhira baze bamfashe tumutware muhira tuzohambere. Kubera hari dimanche uzishe umuhambarende. Yego. Mugabo ku buntu bw'Imana, Dr. yarahari yatubwiye dusenge gusa, yatubwiye amukoze ko acasanga arahema, acamushira muri ngomboni. Kugira mwongereze imwemu. Yego, muri urgence. Wa mbere acatubwira ati ushobora kumukora ko n'ikintu na kimwe tutabanje kuraba ingorane afise mu mutwe, kuko umutwe niwo waciye ubwira, n'ahantu hamwe yavuye amaraso haciye atangura kuvyimba umutwe yaravyimbye rwose, tumutwara kuri Kira Hospital.
niho twatanguye kumutwara bwa mbere tuvuye kuri Kira Hospital ca tuba mu bitaro rero muri reanimation twabaye amezi 3 mwagwariye muri Kira Hospital hôpital militaire. None vyagenze gute aho muri Kira Hospital ndetse no muri hôpital militaire vyari vyifashe gute muri rusange? muri rusange nakoresha 100% ku mahera nakoresha amahera 100%, nakoresha amahera 100% kuko avugwa 100%. bace muri Kira Hospital ntwahatera cyari cyo gipimo gusa baca bajana muri hôpital militaire. Yego muri cyo gihe twamaze amezi 3 muri hôpital militaire. Amezi 3 muri reanimation, amezi 3 n'igice ruhande muri none washoboye kumugonga byagenze gute? Ntibashoboye kumufata kugira ngo ashobore kugira icyo afashije mu mahera y'imiti canke mu bintu bigiye bitandukanye kugira uwo mwana ashobore kuvurwa? Muri ico gihe hose twagiye turagira ibibazo wamugonze kwanza yaciye yiruse yana tudekare kugira tumutore twamutoye ari uko aje gutora permis yiwe yari yatibutse yirutse niyege yaranse kutudeklara batinze kuduha abapolisi kugira aje kutudeklara biragenda neza aratudeklara suye yamugonze si assurance na kimwe iramfasha gushika n'ubu inyuma y'imyaka 5 yose nta kintu kimwe baragufasha muri ndacyari mu mburana. None nk'umuavoka canke sinzi ko baba arituye nk'umuavoka kugira ngo ashobore kugufasha muri urwo rubanza aho byo bavyagenze gute? Umuavoka ubwa mbere nuvuga ko yaba yarankoreye icyaha yaremeje ko umwana ari muzima kandi umwana afite ikibazo ndugije ukuboko gucyane kugira mvuge ukuri ku mwana acara kumanura mbese ukungene navyifashiyemo nararavye kudekona yamubweti ukadekona bazashaka gufunga umva yari yagusizemo akantu kugira ngo ntuhavu biboneka yuko hoba hariho nk'ibindi bintu baba baracishije iruhande kugira ngo bamuhe kugira ngo urubanza kuko nakuntu nari kumwereka ukuri kose hama tugeze imbere y'intahe akacambwira ati ndugije ukuboko numvishije ibyo ariko arahengama muri make bitandukanye n'ibyo namubwiye ncambona yuko yarahengamye. Biba bibabaje cyane mu gihe umuntu wamwituye kandi akababona neza yuko umwana afite ikibazo mugabo yashika imbere agaca abona yuko umwana atangorana rimwe afise. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane. Umvuje usanga uhaye babara inshuro zibiri, ukababara kuba umwana yaragize ikibazo, ukababara n'uwo muntu kubona aba aguhemukiye muri rusange. None abo bana bo bafise papa wabo twari turi kumwe mu bitaro, yatubwiye ko agiye kurondera ubuzima, arambwiye urabona rero ko amahera duheranye wondeka nkajya kurondera ubuzima, nabona ko umengo ambwira ibintu by'ukuri byari byumvikana muri make. Agiye kurondera ubuzima ko umwana twamuvuze 100%, naho twari gukura kuko n'akantu twari twaguze ka reserve tuvuga ati tuzoshiramo n'akaruri tuzobamo twakugurishije. Umva parcelle mwari mufise mwari dandaje kugira muvuze uwo mwana. Arabona ko amahera yeze, rero icyo nosaba nk'umufasha wanje aja guhiga ubuzima, ndamubwira ati kugira nshobore kuguma nsahiriza tuzavuza umwana. Ego mugabo ageze mu mahanga sikure cyane, mugane kurano maze kwagenda iminsi 2 ari Dar es Salaam. Mbese amakuru adushikira yo tumaze kumva yarongora undi mugore na yambu tamiriwe ko camutumba rero kungene mbayeho uyu mwana. Gushika n'ubu kuva agiye ntarasubira no kubarondera ku telefone canke ntarasubira no kugaruka. Yagiye ryari? Ubu bamaze nk'imyaka ingahe? Yagiye mu kwa mbere muri reanimation. Ntimwari bwave n'umuntu uze mu bitaro? Yagiye turi mu bitaro. Birababaje cyane rwose. Hari kwa mbere kwa 2020 yumva mwari mumaze nk'ikiri nk'amezi nka
abiri aca aragenda aca bata mu bitaro aca aragenda. Birababaje cyane rwose. None gushika ubu uwo mwana yoba yarashoboye kuja ku ishuri? Umwana ntiyashoboye kuja ku ishuri, yaragerageje inshuro zibiri. Ndagenda ndabisaba dogiteri, ndababwiza ukuri ku kibazo umwana afise, nkifise inyishu zo muri kira. Ndabereka abarezi, barambwira nta kibazo, reka dufashanye kurera. Hageze mu gihe cy'ibibazo nta kimwe yakora. Kandi uku kuboko kubera ko ariko aracomotse, muri hopitali militaire baragerageje kugusubizamo, n'iri tako ryari ryaracomotse. Mbese ntibyakunda ko yandika. N'ubu kuboko bujya nawe ntigukora neza. Kora bayi paralize muri make. Gusa icyo twamuhimirije, turamuhimiriza gufunguza. Gukoresha mu gufunguza. Azaramenyereza. Bujyanye n'impuzu y'indani hirya na mesa. Nta nguvu. Ndumva birababaje cyane. Gushika ubu ntiyiga. Nanje akazi kose kaciye gapfa, naho noronka aho nosumamo ndamucunze. Umva bisaba yuko umuguma iruhande kuko ko harya asose portage aho tuba hose acagenda ndakondera. Ubwo buzima mbayemo turacungacunga, twugaya aho tuba. Bakunzi b'Ikirere Media ndetse na MJG Kitchen, murumva ko uno mama yahuye n'ikibazo ndetse n'uwo yari yituye kugira mu buranira aramuhemukira. Ndibaza neza yuko namwe muri abantu ibibazo ku isi ntibibuze, kandi ndazi neza yuko muzogira icyo mufashije kugira ngo uno mwana abandanye yoroherwa canke avugwe ashobore gukira. None mama, gushika ubu uwo mwana yoba umugurira imiti gushika ubu? Imiti ndayigurirwa n'abagira neza. Kuko iwanyu Imana yabandungise harageze igihe hopitali militaire mbarira ati twebwe turananiwe. Mbese mu dogiteri ntashobora kubwira turananiwe. Yambariye ati tukurungise ku muneoshirije. Barangenekereza n'aho akorera. Hari mu mwaka wahera, mu ntango z'umwaka wa 2024. Bandungise ku muneoshirije, naragize bakunda murongo. Kubonana nawe ni 30. Audience gusa kubonana nawe ni 30. Icyo gihe twabonanye nawe saa 4 z'ijoro turyamye ku ntebe kubera abamukenera ni benshi. Kandi usanga yakira bake ku munsi, abantu bake n'abenshi n'abakongomani. Yego, abantu bajya bava mu bihugu bitandukanye. Ituru ya mbere twaramuronse, ndamubwira ukungene umwana ameze, ndamubwira, arambaza none ibyo bintu bimudadaza. Arambaza ati ubafata umuti w'ubu. Tunamubwira kuri hopitali militaire bari bamushize kuri Depakine. Ndababwira ati kuri hopitali militaire bamushize kuri Depakine. Arambwira ati rero ko Depakine ataciri kirakora, reka nongerereze ngire iyindi miti turabe. Arayongerereza, iyo miti niyo yiyi. Iyo miti niyo yiyi uko ari 3. Arampa n'iminsi turabe ko bya bintu byo kudadara byo kumujegeza ko bizobandana. Yarampaye nimero za telefone, uko bimufashe nacyo ndamubwira, yandika nanje nkandika. Arambwira 3 mu ndwi canke 4 mu kwezi, ni kenshi ibintu biri. Nuko yaciye asubira arambwira ati tuzobonane kandi n'umudogiteri. Acambwira ati je ndamushize ku rutonde rw'abantu bazopeka. Amahera yansavye niyo yaya. Egereza neza kugira dushobore kubibereka neza. Ibi ni ibipimo. Aribyo ngiye, ibi ni ibipimo kwanza. Amahera nayo
amahera nayo nayo 10 millions 10 millions 440 440 000 mugabo muri iyo 10 millions murabona yuko umwaka ugira uhere mazi ibintu ko bigenda birahinduka turashobora kuzosanga yariyongereye kuko sinari bwaronke n'umubwira neza n'ubu bavuga ati nokwitura kugira mwebwe mumenye murabona ko byaciye kure nabizo bica kuri bifesi kugira ashobore kubishira ku ngurukana bumenyi kugira amenyekane. Ego nanje video nayibonye kuri Facebook ndashanda ipostinga ku mbuga zanje kize nti ndabarondera kugira ngo nshobore kumenya adresse yanyu aho muba kugira ngo dushobore kuyaga bimwe n'ibindi kumbure dushobore no kubishira ku mbuga zacu kugira ngo hari gihe ndazi abakunzi ba MGG Kitchen n'abakunzi b'Ikirere Media barafise umutima w'urukundo boshobora kugira ico bafashije. Ego twagomba duse n'abasozera kino kiganiro none nagomba ndagusabe ugire akajambo kanyuma ubwiye abakunzi ba MGG Kitchen ndetse n'Ikirere Media muri rusange ndetse n'abarundi muri rusange abantu bose bashobora kumva ururimi rw'ikirundi muri rusange aho baherereye hose. Kubw'iryo sanganya nyene hanyuma urabona ko n'isura yamaze guhinduka yamaze kumera ukuntu naho kubera bimukubise hafi hari hafi mva imufata nka kujya kw'intandara bimufata nka kujya kw'intandara. Ego yumva birababaje cyane rwose ariko ndizera neza yuko bizogenda neza. Imana niyo nkuru kandi niyo ibikora byose. Twagomba rero duse n'abasozera kino kiganiro cacu ndizera neza yuko abakunzi b'Ikirere Media na MGG Kitchen bafise umutima w'urukundo, umutima wo gufasha ubuntu. Imiliyoni 11 n'amahera novuga ni menshi cyane bivanye n'umuntu ibibazo abarimwo. Mwumvise neza yuko yamuvuze 100% gushika n'ubu assurance atakintu na kimwe irashobora kugira icifashije, ndetse n'umuavoka akaba yaramuhemukiye muri rusange, ndetse n'uwo bari bubakanye yamubwiye ko agiye kurondera ubuzima canke agiye kurondera amafaranga kugira ngo bashobore kuguma bavuza uno mwana kuko amahera bari bafise yaraheze. Mwagiye muravyumva muri kino kiganiro, ariko ku magingo agiye gushika n'ubu ntaragaruka, ntazi ngo aherereye aha. Urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Nagomba yese ndamusaba ubwire akajambo kanyuma ubwiye abakunzi ba MGG Kitchen ndetse n'Ikirere Media muri rusange canke abarundi bose iyo bava bakagera, ndetse ugiye nico usavye kugira ngo bashobore gufasha mu buzima bw'uno mwana, kuko umwana si umwe, umwana no w'igihugu. Ego abantu bose muko muratwumviriza kuri MGG Kitchen no basaba yuko uyu mwana si wanje jeje nyene, umwana ni w'igihugu. No basaba yuko ilicwi ryanje aho rimaze kugera mubwira icyo mufashije kugira ndabe ko novuze umwana, naraba ko hari n'ico azokwimarira muri kazoza kiwe, kuko sino mushirango ndamwigishe ngo no gushona ntazi no gufata urushinge kubera ukuboko kuri pararize. Rero nasaba yuko abantu bose abarundi kazi aho muri hose mu mihingo itandukanye yuko mwogira icyo mufashije nkavuza uyu mwana akaba ari wanyu, akaba ari wanje, akaba ari n'uw'igihugu. Murakoze. Ego ushobora kudusubiriramwo amahera asabwa kugira ngo uyu mwana ashobore kuvugwa neza?
amahera asabwa hasabwa miliyoni 10 n'ibihumbi 400, miliyoni 10 n'ibihumbi 440. Mugabo urabona ko haheze umwaka usanga byarasuye kuduhuga. Ayo n'ay'ibitaro, n'ay'ibitaro ibihumbi 111, aya n'ay'ibipimo. Yego bazoshobora gusanga byaraduze. Yego iwacu ndabizi ko biduga ku munsi ku munsi. Urabona ko umwaka uzohera mu kwa 11 n'umwaka uzohera. Ego hari akantu nje nibuka gushika ubu bimufashe bica bigenda gute? Bimufashe ubu no mu gatondo byamufashe usizeza gatondo cyakora ari ku miti ari umugira neza yampaye imiti. Ego biramufata nyine tukagumiza ngaho Imana iri bukora agarutse ku isi y'abazima turashima. Acampamagara mukampamagara gusa tuca dutsindagira hasi kugira tumushyira ko n'umusego yanakubita umutwe hasi nakuma babatugora mara ko mu myaka 10. Ndumva birababaje cyane rwose. None nk'imiti nk'ushobora kuronka amahera y'imiti, noneho muri rusange nko akina nk'imiti nk'iyangahe ku kwezi? Anywa imiti y'amajana 4. Anywa imiti y'ibihumbi 400. Ubwoko butatu. Ni ubwoko butatu bw'imiti afata. Ugwa ibihumbi 150. 150 ni depaki. Ibi rero sindabifata ku 130, 150 ni jana. Ni 400. Okay. Okay, twagomba duse n'abarangiza twongera dusaba abakunzi ba MGG Kitchen ndetse n'Ikirere Media kugira ico mufashije uburonka ibihumbi 2, ibihumbi 5, ibihumbi 10. Nimero turaza kuzishira kuri screen, nimero za WhatsApp ndetse na Limikash kugira ngo mushobore nuzoshobora ushobora kumuganiriza azomuganirize, kuko umuntu yari mu bibazo abakeneye abantu bamuba hafi, abantu bamuganiriza kugira ngo basi mu mutima yumve basi yuko afite abantu bari ruhande yiwe bashobora kuguma bamuremesha. Imwitinye rero ndazi neza yuko muzogira icyo mufashije nkuko mwama mubikora, gutanga bizana umugisha. Umwana si uw'umwe, umwana n'uw'igihugu. Afasha nawe warafashijwe, twese tubayeho kuko twafashijwe n'abandi. Ndagomba ndabasezera nongera ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kuri nombonesha kure y'Ikirere Media ndetse na MGG Kitchen. Mubandanye mufollowinga mushikana n'ibikorwa byacu kure kugira ngo buno butumwa uno mumama atanze kugira ngo bubandanye bushikira abagiye batandukanye. Ndetse nagomba ndamusabe avuga akajambo kanyuma uce turangiza. Nigiki wosaba nka leta canke abagira neza? Cyo nosaba leta, nosaba yuko bamfasha bakankurikirana nk'urubanza rwanje rukava mu nzira kugira ngo ndabe ko noruhuka basi. Aho umugira neza wese yondondera cyangwa akarondera basi na leta bazi bakabaza assurance kwera ico yiyumvira inkure basi mu nzira. Cyo nico nosaba kugira ngo wo byumva wese anyumvira mu bukweri babaze assurance ico yifuza kwera. Ibintu biri ku mugaragaro mugaba kuma babirenza kuri urw'amazi bamfashe turabe ko byumva mu nzira. Nico nosaba rero. Okay, murakoze cyane. Ndizera neza yuko bizogenda neza. Ikindi gihe tuzoguma tubabaza uko ibintu bihaye bigenda muri rusange. Nagoma ndabikebanura ndabipfuriza kugira
ibihe byiza, umwana nawe warakira, Imana ibandanye imworohereza, kuko birababaje cyane. Murakoze cyane, naho ubutaha. namwe murakoze kuza kudusura, Imana ibahezagiye. Ndizera neza yuko n'ikindi gihe nzogaruka, kandi ndizera neza ko Imana izobikora bizogenda neza. Sawa sawa.